Yes bakunzi ba G-Face Media TV reka ndabagira ati amahoro y'Imana abane namwe na cane yuko mwamaze kumva ku majwi n'amashusho ni Mr. Da Silva reka ndababwira ati ni nkuru iriko iragenda icicikana na cane ku bene gihugu canse kumwene gihugu umwe yashoboye kwerekana ubuhinga canke se yashoboye kwerekana ubuhinga budasanzwe aho yashoboye kuva ndetse mu bantu aho nyene icubahiro canke se umukuru w'igihugu ca Guinea yariko ararengana peut-être vyari bigaragara yuko agiye mu kazi kiwe ka misi yose aho uyu muhungu yashoboye kuva ndetse mu bantu ndetse n'abapolisi ndetse n'abashinzwe umutekano abavamwo aja kuyambira canke se aza kwegera aza kuyambira ndetse umukuru w'igihugu ca Guinea. Abantu benshi rero bariko baribaza ndetse mu ico gihugu ca Guinea nyene bavuga ati mbe vyagenze gute kugira ngo umwene gihugu aze kuva ndetse mu bantu bangana kurya aho Scott canke se abapolisi canke se abasirikare baba bari ngaho onye bacungereye umukuru w'igihugu ariko uyo muntu akaba yavuye mu bandi bantu mpaka agashikira ndetse ku modokari y'uwo mu president ariko abantu benshi bariko baravuga ati nubusamare ndetse haba kubajejwe umutekano wiwe aho yariko araramutsa abantu canke se aramutsa abene gihugu nkuko abandi ba president bose bahora babigira. Urunwa canke se amajambo menshi ariko aravugwa na cane bagaruka ku busamare bwabaye kuko aho yari kararamutsa abene gihugu icasubiye kuhaba ndetse yarenganye nkuko murabona ngaho ku video yarenganye zimwe muri mamoto abasanzwe aherekeje umukuru w'igihugu arengana ndetse nimwe mu miduga yari isanzwe icungereye canke se iriko iragendanira umukuru w'igihugu ariko aza gushikira neza aho president yarari ariko uko bigaragara ndetse n'amasanamu nkuko ari karabigaragaza biragaragara yuko president yashoboye kugwanirira ndetse uyo muhungu kuko yuriye hejuru aca kuri parabolize y'imodokari mpaka amushikira kuri plafo y'imodokari aho yarari canke se aho yarahagaze ariko agenda aramutsa abene gihugu. Abantu benshi rero ndetse n'uwarasanzwe ari mu modokari yiwe niho yashoboye kumukwega nkuko muriko murabibona ngaho onye kuri iyo foto mu nyuma yo kumukwega biragaragara neza yuko president wa Guinea yariko aragerageza kumugwanirira kugira ngo ntaze kugwa hasi canke se kugwa hasi kuyiwe izindi modokari inyuma ntizize kumugonga ariko uko bigaragara no president wa Guinea bigaragara yuko akunzwe ndetse akunzwe n'abene gihugu ubiwe ariko mu nyuma hagiye kuboneka ndetse uwo muhungu yashoboye ndetse kubugururira inzira canke se abugururira imiryango aho muriko murabibona ngaho onye ku mashusho abantu benshi bace bagira gute bace bagerageza barahundara n'ubundi abandi baca barava mu bibanza barimwo bagenda biruka inyuma y'imiduga ndetse n'amamoto y'uwo mu president ndetse ariwe asanzwe ariwe nyene president wa Guinea. Ikibazo aho kiriko kiraza canke se inkuru aho kiraza nukuntu umwe mu basanzwe ari Scott canke se mu basanzwe bacungera uwo mukuru w'igihugu ca Guinea akaba yari mu modokari ariko yashoboye gusohoka asohoye umutwe nkuko murabona ngaho kuri iyo foto ashaka kumukwega ariko urabona neza yuko president yagumye ashaka gufata amaguru kugira ngo uwo mwene gihugu ntaze kugwa hasi. Reka muze kubandanya mukurikirana ayandi makuru ya G-Face Media TV ndababwira ati yari Silva ciao. A few moments later. A few moments later.
moments later. A few 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 moments later.